Africa Live Africa Plus ni iteka dongera kaje muganya cyane tushatu notwe tubazaniye umushitsi bwiteka akaba ari Ebenezer Moses akaba ari umuririmbyi w'indirimbo za gospel akaba bangaha mu Burundi ndetse no muri Dubai mu Diaspora. Ebenezer Moses turaguhaye ikaze kuri Africa Live. Yego murakoze cyane namahoro maze neza. Yego namahoro namwe. Yego je ni sawa. Waberewe. Murakoze cyane namwe muraberewe cyane. Yego. Munyunganiye mu byo ntavuze mugerageza mukidondora abakunzi bacu. Yego nitwa Ebenezer Moses abantu umuririmbyi w'u Burundi. Abandirimbira igihugu cyacu cy'u Burundi. Aba ndirimba gospel. Aba nkorera ngaha mu Burundi ni Dubai. Mugabo si Dubai gusa ubu ndatembera no mu bindi bihugu atari Dubai avuga ngo mu ijambo rimwe ni mu Diaspora. Okay. Mushaka kutubwira ukuntu urugendo rwanyu rw'indirimbo ya gospel zagenze n'ukuntu imiterambere ry'umuziki ukuntu bimeze? Urugendo rwacu rwatanguye kera cyane nkiri mutonya. Yego. Natanguye ndirimba mfise ngira nk'imyaka nk'itatu ndirimba mu makorale. Indirimbo yanje yatanguye gusohoka ya mbere muri 2020. Okay. 2020 Nyona so indirimbo ubuntu nagiriwe ndayisohora ari audio. Muga maze kuva hanze y'igihugu cyanda shisohora ari video. Cyasohora n'iyindi bita uzaba umunsi umunezero. Haba rero nimirije kubaha indi ndirimbo shasha. Muga yoyo turi babiri. Ni collab hari wundi muririmbyi surprise kugira ngo sinda namuvugira nga mugiye kubibona mu inondwi kandi rashusha cyane. Yego. Okay. Turabona benshi abaririmbyi ba sinovuga ngo benshi kubera hari abo bena bitaba aba diaspora benshi bashaka muri iyo bari nyine mu bihugu byabo benshi ntibiyumvira kuroka mu Burundi bwabo kwerekana intuze impano yabo. Mwebwe ni kuki mukunda igihugu cyanyu mukiyumvira teka tugaruke dukorere no mu Burundi ndetse mureke kuguma hariya? Nakomenda kubwire ikintu kimwe. Igihugu cyacu cy'u Burundi ni igihugu cyiza cyane. Yego. Nuva niyo tuba tugiye hariya tuba tugiye kubayo. Abo natumirira n'abantu baja kuba mu bihugu byo hanze bagaruka twubaka igihugu cyacu. Nuvuga haya je nka jewe ngiye mbangiye kurondera ndose tujya ndose ndatuzana ndagwakara rero kimba imbwa igiye guhiga igafata ikintu ishizanira shebuja amashebuja akamenyesha gikoresha rero ndagikaruka mu gihugu cyacu bigana kibyaza umusaruro n'abadashoboye gushika hiyo balonke. Kubera iki watanga wiyumvise kwiransa muri carrière ya gospel utagiye mu bindi apfa? Nakuvuga ngo kugira ngo uvyumve neza je nakuriye muri Eglise Adventiste. Niyo nakuriye kuva nkiri mutonyi ni z'Abadventiste cyane ni kugira uvyumve neza kuva nkiri mutonyi n'ubu niyonde kandi sindota mvaye. Navuga rero nta bindi bintu nojamo atari indirimbo za gospel. Nico cyaciye gituma icyabitumye nuko n'umuhamagaro wanje nkuze nasubiye mu ndabaza mbese ubu nogira amahitamo nyabaki ukurazo ukoze urahitamo. Rero numva haranyoheye n'ubuzima nsanga mbayeho neza nsanga ndashimira Imana ko ntagiye no mu byo by'inzoga no kunwa ibiyayura mutwe cyamona ahubwo no kwigumira muri Yesu. Kuje muri yaririmbye ngo nimba uri muri Yesu girana gumamwe bavuga ati gumamwe. Nuwahe muririmbyi wa gospel akwinspire? Anyinspira je ambassador yo mu Rwanda ni inspira cyane. Hayo n'indi korale inyenyeri z'ijuru zo mu Rwanda. Ukiri umwana mva kuzo ushaka kumva ati je nshaka kumera nka nawe. Nuzi ko kuva kera twaguma tuna iwacu heza ndahaku izo ndirimbo twaguma tuzirimba n'ubu. Okay, umva niyo mpamvu. Hama hari challenge mushaka kutubwira challenge muhura bana ntivyoroshe kugenda hariya kongera ukagaruka urumva urahura n'ama challenge mayasa n'ama challenge duhura n'inyishu ukuntu zitorera. Challenge duhura nazo n'ukuntu usanga uri kurakora akazi gasanzwe uri kurondera ubuzima cyangwa gukora n'umuziki kugira rero uvugane n'aba manager bawe mu bintu bisanzwe mwongere muvugane nawo mukwana umuziki w'u Burundi usanga ari ibintu bigoye cyane. Rero ibyo bintu ugira bifatanye bisaba ko ubiha umwanya kandi n'umutwe wawe n'umutima ukabyakira. Rero kugira ndabitorera inyishu ndakora akazi ndi hanze nkakora neza nkaronka udufaranga inje ngaha mu Burundi rero cyane ndaraba umuziki nabo cyane nandika indirimbo nkayinyarutsa nimba mu kwezi mfise yo vacances ngende iyo ndirimbo ndayisohoye ngiye no muri studio nkasohora n'ama video ndahejeje subira subirayo. Na kaye kajambo woterera abantu bafite impano yo kuririmba n'abato bari gospel gusa bafite impano yo kuririmba kugira ngo bazoshike kuri iyo ntuzi step wogezera? Oya urumva umwe ngo akajambo noterera abantu bafite impano yo kuririmba
gospel n'indirimbo zose ziratandukanye. Ego. Ukuntu zitandukanye ni kumwe. Orege general arashobora kugenda kuri kamera korayo akagenda heza yavuga ngo kora yumpe urumva mugatwebwe uraja muri Bibiliya ukarondera igice cyose ukagisoma ugasoma n'ikindi ugasoma n'undi murongo ukafata ya mirongo bagira urafata ukaciyifatanya ukandika indirimbo yumvikana n'abandi bakayiraba rero bayiravye babona ari message bakavuga ati uyu murimbyi kweli nibyo ni wa gospel mugo maze kuja mu ndirimbo z'igistare ndibaza guhora wumva cumba ubugari cumba wengira biraherera hiyo nyene bavuga rero gospel suko gospel bisaba uje muri mpwemu kwanza uje muri mpwemu Imana iguhe icuza kuha abantu hama usome na Bibiliya ube uri n'umuntu atari cigangeso utari umukristo umwe bavaho kwizina gusa ube uri n'umuntu wabyinjiyemo ubirimwo tuja hano ugasenga ukavata Imana mpa message mp'abantu ego na kahe kajambo niwe woterera abarinzi ba gospel ndetse n'abakunzi b'indirimbo zawe akajambo no baterera nimba bakorera Imana by'ukuri bagumizeko nibahororokegwe kuko jewe nk'iyo nkoze indirimbo ikaryohera abantu ndaronka ama message menshi avuga ati kuri muri Yesu gumamwo rero bakampa respiration bakambwira ati nukuri ivyo iyo ndirimbo iraturuhuye aho nyene udukoza aho twababara numva ngo urashaka gusohora indirimbo ugasanga iyo ndirimbo tufate nk'ubuvuze igihe ntari bwamenye umukiza ugasanga hariho umuntu uvuze yari kacamwe ivyo nyene uri kurabona rero ukasha usanga wenyene acavuga ati nimbiyo ndirimbo waririmbiye jewe rero ndabatera intege abantu bose yuko bokora ivyo nyene ntibacange n'ibindi bakora ivy'Imana ikunda Imana izobibahembera ubabwire n'ukuntu kurubuga rwa YouTube kuntu witwa kurubuga rwanje rwa YouTube nitwa Ebenezer Moses ucurenza ko Burundi ucubone ibikorwa byanje byose niyo ukeneye kunyandikira munsi yaho hari nimero ucumbona nimero yanje kugira ngo hari ikihugu ukeneye ico wonterera kwanza je sinkene umuntu anterera cyane nkeneye umuntu ama iciyumvira umva iciyumviro kasoma n'amafaranga kambwa ati iyi ndirimbo wari kuyikora uko canke ongeramwe akandi kameze uko canke kuramwe akantu kameze uko ibyo byose birashoboka uyu muntu wenda mukunda cyane gusumba abandi bose yego Ebenezer Moses twagushimiye cyane murakoze cyane nikashimire TV shimire abarundi n'abarundi kazi banyakiriye shimire umuryango wanje shimire n'abamenyesha makuru ndabakunda cyane reka nabashimire bose n'abandi bose ntiwe ndavuga Imana ibahezagire mu jambo rimwe yego namwe Imana ibahezagire amen murakoze bakunzi ba Africa Live turi na Ebenezer Moses ngaho duheje iganiro cyanyu mwakoze kudukurikirana bandaye mushigikira mongera mubwira byinshi merci beaucoup